Muchas gracias, urakoze reverendo Robert. Revera Robert. Muy buenas tardes, Mwiriwe neza bakundwa bene data n'inshuti presentes muri hano aquí en aha Maipú, muri Maipú Santiago, Chile. Santiago Chile. Es realmente una bendición. Mu by'ukuri n'umugisha grande hamwe poder n'ihigwe estar ridasanzwe kuri jewe gushobora acá con ustedes, kuba ngaha ndi sea kumwe así, namwe pasadita. nubwo bimeze nk'uku ndiko nsa n'uhaca turiko twerekeza muri Van Parahiso. ¿Queda cuánto de aquí? Hasigaye urugendo rungana gute turi hano turi hagati rero mu nzira turi hagati na hagati byiza twari dushitse ngaha kugira ngo twisubize mu nguvu duhagarare tubaramutse tubone na kino gikorwa ciza kiriko kirakorwa hano ndabakeje ku bwa kino kibanza ciza Imana yabaronkeye Para glorificar a Dios, kugira ngo mushemagize Imana recibir mwakire bityo ijambo ryayo. asiento Murashobora kwicara minutos. iminota mikeyi. Hemos estado viendo en estos días Twamye turaba mwino minsi cómo Dios ngene Imana nos está mostrando iriko iratwereka todo lo correspondiente ibintu byose a la bijanye dispensación del reino, n'ikiringo c'ubwami lo cual contiene todas las bendiciones arico kirimwo imigisha yose ku batoranijwe bose en este tiempo final. babayeho mwa kino gihe ca nyuma. La dispensación del reino Ikiringo c'ubwami tiene una labor, kirafise igikorwa, una obra, umurimo llevar a cabo. wo gukora, Contiene todo el programa divino, kirimwo integuro y'Imana yose, el fin del reino de los gentiles, iyiherezo ry'ubwami bw'abanyamahanga hamwe no kwimikwa k'ubwami bwa Mesiya umwana wa Dawidi. así como la dispensación de la gracia. Nkuko ikiringo c'ubuntu Vean ustedes, murabe namwe contiene kirimwo toda la obra igikorwa que él cose estaría llevando a cabo, yari tanto kuba ariko arakora para haba ku como banyamahanga para ndetse no ku bayuda. la dispensación Ikiringo para c'ivyagezwe los judíos ku bayuda, y la dispensación del reino. ikiringo c'ubwami naco Vean, es para murabe gentiles ni ic'abanyamahanga y judíos, hamwe y n'abayuda, ahí abarca kandi aho harimwo es los individuos y n'icarico también, abantu ku giti cabo ndetse kandi n'ibihugu. o sea que en el Ni kuvuga ko reino mu bwami del Señor, bw'umwami bajo la dispensación del reino, mu kiringo todo c'ubwami correspondiente a la ibintu byose dispensación del reino bijanye n'ikiringo c'ubwami abarca individuos, birimwo abantu ku giti cabo, harimwo n'ibihugu, todo el planeta Tierra completo. harimwo n'umubumbe w'isi wose mu mwuzuro, ndetse byongeye murabe n'uburinganire bwa gatandatu nabwo nyene La quinta dimensión hamwe n'uburinganire bwa gatanu hehe será aho hablado y es hablado aho hazovugirwa kandi hariko haravugirwa sobre esas ibihano almas encarceladas, kuri ubu bugingo las cuales estarán buboshwe, ya abiertas acá. aribwo En buringanire esta buzoba bwiyuguruye bwiyugurure mw'ubu buringaniro. les predicó a Nk'uko los Yesu espíritus encarcelados yabwiye allí ubutumwa impwemu zari ziboshwe hariya mu buringanire bwa gatanu, misterio bwari de ubukozi tercera etapa. bwo gukwegwa kwa Así gatatu. también en Uko ni este nako tiempo final, mwa kino gihe ca nyuma el hermano Branham dice que la Mwidata tercera Branham etapa yavuze es yuko para los perdidos. ugukwegwa kwa O gatatu sea ari que uko abazimiye, ni kuvuga ko también la tercera etapa byongeye ugukwegwa kwa gatatu es ni la etapa para ese intambuko grupo que ya y'uwo no tiene mugwi oportunidad. utagifise ihirwe. Ahora Rero ahí no se requerirá aho ir allá ntazorinda kuja hariya, ahubwo en este planeta Tierra. buzoba bwiyuguruye Por un ngaha lado ku se abre mubumbe la w'isi. quinta dimensión y por el Ku otro ruhande lado se rumwe abre la hiyugurura sexta uburinganire dimensión bwa para los hijos gatanu, de Dios. ku rundi ruhande hakugururwa uburinganire bwa gatandatu ku bana b'Imana, Ahí se estará predicando kandi aho hazoba hariko para ellos también. harigishwa O sea, que haravugirwa la ubutumwa tercera kuri bo, ni ukuvuga ngo ugukwegwa kwa gatatu kurafise ico gikorwa ku bazimiye, inkumi z'ibijuju n'umugeni. Nuko niko Branham yabivuze, kandi no ku bihumbi ijana na mirongo ine na bine vyongeye. etapa es una obra Ni igikorwa total, cuzuye abarca todo. kirimwo vyose, Y fue mostrado kandi yareretswe al reverendo William Branham en Revera esa visión, William Branham mwajya que yerekwa allí, kwaho en el cumplimiento de la mu visión de la gushitswa carpa, kwiyerekwa gihema ko esos ministerios de hazoba Moisés hari y de ubwo bukozi Elías, bwa Mose na Eliya, ubukozi que en el fin del tiempo ku iherezo él ry'ibihe había prometido que yari el yarasezeranye hombre yuko tenía umwana con w'umuntu sus ángeles. azoza azananye O sea, n'abamarayika la venida biwe. del Señor Ni ukuvuga yuko ukuza k'umwami es
ni muri uko kugaragara kwa Yesu mu kugaragara kwa kabiri hamwe no kwa Mose mu kugaragara kwa kabiri mu kwa gatatu duharuranye na Yesu ko bari kwa gatatu hamwe no kugaragara kwa gatanu kwa Eliya. Rero murabe waratubwira hano mu butumwa ubutware bw'umwana w'Imana bwigishijwe zine zo kwa kane muri 2013 yaravuze ngo nihe ibitangaza bidasanzwe bizobera nihe bizokorerwa bizokorwa na Mose na Eliya, kandi nihehe ibitangaza bidasanzwe byasezeranije kuzokorerwa ni mwihema nini Karpa Cathedrale mu gushitswa kwiyerekwa gihema niho hazobera gushitswa kuri ibyo bitangaza bikomeye cyane bidasanzwe. Revera William Branham gusa yabonye umunsi umwe, ntihazwi ngo ni misi ingahe yo kugaragara kwa gatatu mu bukozi bwa mpwemu yera, igihe dushobora kubona yuko yabonye iyerekwa akabona abantu benshi ihema, yabonye hariko harigishirizwa ubutumwa hagasengerwa abantu bagwaye haba n'ibintu ivyo ntibyabaye umunsi umwe. Ubwo bwari ubukozi bwari buriko burakorwa na mpwemu yera, kandi yareretswe imbere y'igihe ishusho y'ibintu bizobera ngaho mu munsi umwe w'imisi y'ivyo bikorane. Ico gituma yavuze ko yashaka gushinga ihema mu ndwi nyinshi, indwi runaka, kuko yarazi ko ubukozi nk'ubwo ari ubukozi aho ugukorwa kwa datu kuzoba kugaragariye muri iyo ntambuko ku bisi abazimiye ku ishengero no kuvuga iyobokamana ry'abakristo hamwe no ku mugeni abatoranijwe. Ubwo si ubukozi buzogaragara ku munsi umwe gusa, ahubwo bizotwara iminsi myinshi, kandi kugira ngo umuntu ashike kuri urwo rugero muri ubwo bukozi, nuko rero ategerezwa kuba yaratanguye yaciye igihe kinini cyane mbere, kuko ubwo bukozi hamwe n'uko kugaragara yabonye ngaho bijanye n'ubukozi hamwe n'umukozi w'Imana umuvugishwa yarazwe mu mwuzuro. Rero mu rugendo bw'ubwo bukozi hari kuba abahungu n'abakobwa b'Imana muri urwo rugendo rw'ubwo bukozi babuherekeza, babubona mu ntambuko zose muri uko gukura k'ubwo bukozi, nk'igihe umuntu abonye uhereye akakubona ukiri umwana w'umuhungu canke w'umukobwa, akabona uhereye akirira umwe bwa mbere, kandi ariza avutse lece, ariko ararira kuko aba ashonje kugira ngo afungure, baca bamushira kw'ibere n'ingoga, akabona izo ntambuko zose. Hanyuma atanguye kugendagenda, n'igihe agenda aragwa atembagara mu gihe bari karagenda aratambuka, canke babona ariko araja ahantu umuntu ari atimejeje kugwa naguye, umuntu akabona izo ntambuko zose. Hanyuma atanguye no gutwara ikinga, naho nyene akagenda aratembagara inshuro nka zingahe, umuntu akaraba ivyo byose, kandi umuntu ntamukarira, kuko izo ni intambuko z'ubwana kugeza aho umuntu ashika mu buyabaga. Aranaca no mu ntambuko nyinshi, mu ngorane nyinshi, umuntu akabandanya amufasha, ariko umuntu akabona izo ntambuko zose. Hagera igihe rero ari nk'umunyeshuri akagera ubwaro nka diplome, aho rese se waba yicaye ngaha nezerwa n'umwana wiwe yarose impamyabumenyi diplome. Turiko turabivuga nk'uko mu buryo bwa kimuntu, uko ni nako rero bimeze. Ishengero mugeni naryo rirabona ubwo bukozi uhereye mu ntango ingene bugenda burakura mu rugendo rwabwo, hanyuma mu ntambuko ya nyuma akavuga ati narinda hari mu ntambuko zose z'ubwo bukozi, kandi nari ku ruhande rwabwo uhereye igihe yari akiri umubebe, umwana muto, uhereye akiri muto cyane ari umukangara. Rero amaze gukura, Imana yari imitse, yarambitse igitsibo ubwo bukozi, kandi nari ntunze ubumwe nawe 100% ndamufasha mu bino mu byiza. Naho rero Imana iriko yiheje icubahiro muri we, nukore mu yandi majambo nanje intsinzi yiwe niyo ntsinzi yanje.
vemos cómo kandi tukabona ingene ubwo bukozi murabe hariya él lo vio ya en esa etapa yabibonye mu hirya que ya ntambuko estaba en la parte aho culminante. byari bigeze mu gice mu ntambuko Ahora isozera rero murabe Así fue uko niko con el vyabaye profeta no Eliseo, ku muvugishwa wa Elisa cuando igihe Elías Eliya pasó por allí yaca hariya y miren, murabe nos dicen el mensaje de inspiración. aratubwira mu butumwa bwitwa ngo uguhumekerwa canke ugusigwa ubutumwa bwinshi aratubwira iyo nkuru ariko En este mensaje muri bona butumwa inspiración nos dice, ugusigwa aratubwira ngo fíjense en eso, mwimvire kuri ibi Elías, Eliya él sabía dónde estaba parado we ante yarazi Dios. aho yari ahagaze imbere y'Imana Por lo tanto, kubw'ivyo él era rero intrépido, yari y cuando se preparó igihe para yitegura irse, kugira ngo agende y él puso we su cobija o su manto yashize sobre umutamara Eliseo, wiwe kuri Elisa Eliseo cortó toda Elisa amarra, aca aratema ibintu todo, byose byari bimuboshe y mató el buey, byose yica quemó ibimasa el sacrificio, aturira y se separó de acana todo para ikimazi seguir a aca Dios. yitandukanya na byose kugira ngo De esa akurikire manera Imana lo tenemos que hacer uko nosotros. niko natwe dutegerezwa kubikora Esa es la única manera nibwo buryo verdadera bumwe rudende que bw'ukuri hay de venir al buhari Señor bwo Jesucristo. kuza ku mwami Yesu Exactamente Kristo correcto. neza neza by'ukuri Quemó las cosas detrás de yaturiye él. ibintu byose byari Todo lo bimukikuje cortó. byose aratemaagura Sus socios, ibintu o relaciones, mejor ibintu dicho, bahurirako ibintu yari amenyereye bamujyana mu masara ya biyare canke mu minsi mikuru y'amasware bakamujyana mu makarata canke n'ahandi handi mw'ivyo bindi bibanza cuando venga a Cristo, kuraho ivyo bintu Cuando venga byose al ungido, igihe uje kuri Kristo igihe uje kumusigwa deshágase de cada niwitandukanye na cosita. buri Eso kintu es lo que estaba cose haciendo ivyo Eliseo. Elisa yariko arakora hariya Venga él con las manos santas ingo kuri we levantadas, diciendo, wadugije amaboko Dios, ten yera misericordia uvuga de uti mí, Mana ngirira imbabazi pecador. umunyabyaha No importa ntaco cuánto bitwaye tiempo llegó a pertenecer a la iglesia. igihe cose Eso no woba tiene nada waramaze que mu ver al ishengero respecto. ivyo nta kintu na kimwe Tantas bimaze cosas crueles le hari están ibintu sucediendo byinshi a la by'ubwicanye gente hoy día. biriko biraba ku Y bantu están uyu munsi saliendo en ese estado kandi porque mbere ko han bava muri ivyo confiado bintu en la kuko iglesia en lugar de bizigiye confiar ishengero en aho Cristo. kwizigira Kristo Noten. murabe Luego sucedió lo siguiente. hanyuma habaye ibikurikira Para mostrar que ellos eran kugira ngo un berekane tipo yuko y antitipo, rwari urugero Elías regresó cuando se Eliya encontró yaragarutse con Eliseo. igihe yahura na Elisa Él dijo que iba amubwira a otro yuko lugar, a agiye Gilgal. ahandi hantu Bueno, igirugari ni dijo byiza Eliseo, Elisa vive aravuga Jehová ati y vive ndakurahiye tu alma que uhoraho no te ndarahiye dejaré. n'ubugingo bwawe sintandukana nawe él kubera ya iki se había separado kuko de yari todo lo yitandukanije n'abandi bose n'ibindi este byose caminar, muri iyo nzira la iglesia no muri iyi en nzira este ishengero tiempo mugeni mwa kino gihe se ha ca nyuma separado de todo ryaritandukanije na byose lo que nos estorba. ibintu byose biturogoya Hemos agarrado kandi twaragumbiriye al ángel del Señor. marayika w'umwami y donde quiera que él kandi va, ahantu hose aja nosotros vamos. natwe turajana Y esta vez no kandi lo kuri ino ncuro soltaremos ntituzomurekura hasta que nos dé la bendición de la ataraduha umugisha wo transformación. guhindurwa Hemos echado a un lado twarashize todo ku peso. ruhande ibintu byose bituremera Y donde quiera kandi que él va, ahantu hose aja donde quiera que la columna ahantu de hose fuego inkingi va, y'umuriro este ija mwa tiempo kino vamos gihe con- turajana así uko había hecho niko Eliseo. Elisa yari yarabigize Ya no tenía de qué ntiyari preocuparse. afise ikimuraje ishinga dejado todo listo. byose yari yamaze kubisiga abitunganije Los kandi había dejado hasta con la barriga llena, ndetse n'inda porque yari yazisize los bueyes zuzuye y kuko todo yari ya yishe comían yari yacumise Y ikimasa ahora se iba a n'ibindi dedicar rero ubu al Señor. yari agiye kwegurira umwami rero porque él ya se había separado kuko de todo yari lo demás. yitandukanije n'ibindi Él solo byose tenía una cosa yari que afise seguir. ikintu kimwe gusa cyo Ese gukurikira era Dios. iyo nayo yari Imana Ya no puedo regresar a mi trabajo. sinshobora Ya lo gusubira ku quemé. kazi kanje nabituriye O sea, kuvuga Las yuntas de los bueyes y los bya bueyes bintu y bya todo, biti bifata ya ibimasa sabía- n'ibimasa n'ibindi se- byose se había deshacido. yari yamaze kwitandukanya byose Desecho de todo. yari yabihevye byose Y yitandukanije ya no nabyo tenía ntiyari agifise rero motivo para regresar, impamvu porque yotuma vaya asubira inyuma deshacerse ariko del trabajo. namwe ntimuce muza gusezera ku kazi hablando aquí mureka de akazi figura. turiko turatanga urugero ngaha turiko Dijo, turatanga ese se queda aquí. uturorero y se vaya. kombere wova ngaha jefe, mire, no ugaca voy- no voy a ir utelefona el ati ugaca telefona umushefu ati sinzoza ku wa mbere oya turacafise ibintu dukora nuestra familia, kandi hamwe n'imiryango yacu hamwe Ahora n'ingo dice, zacu ya besé a mi padre y a mi madre, rero de yaravuze despedida ngo por última vez aquí en la papa tierra. na mama Por narabasezeye lo tanto, ngaha yo ku iré isi ni ukuri ndajana nawe De esa manera lo hace el hombre uko cuando niko corta todas umuntu las wese líneas. abikora Eso iyo es aciye imirongo yose Siguió ibyo ni adelante, by'ukuri dijo, yarabandanije yo subiré a la aravuga ati escuela de los ngira profetas. nduge ku ishuri Él dijo, yo iré ry'abiga contigo. iby'ubuvugishwa ati turajana Él dijo, aramubwira quédate ati ahora guma aquí. rero hano Dijo, vive tu ati alma, ndakurahiye que no te ubugingo dejaré. bwawe sinandukana escuela de nawe los profetas. aja ku ishuri ry'abiga La iby'ubuvugishwa segunda etapa de la jornada. intambuko ya kabiri Luego de y'urugendo allí, nyuma yaho él se fue al yaciye aja kuri yorodani Él dijo, aramubwira "Quédate aquí ati mientras yo sigara voy ngaha a mu gihe ngiye kuri Jordán". yorodani Jordán yorodani representa ishushanya urupfu Ahora ve, rero murabe él dijo, aravuga
mwebwe ko Elisa ashushanya umurongozi wo mwa kino gihe ca nyuma. Aramubwira ati ndakurahiye Uhoraho sintandukana nawe. Urugero rw'ishengero ry'ukuri buri gihe ryama rikurikira Yesu Kristo. Igihe bajabuka Yorodani, rero murabe, igihe bagira iki? Igihe bo bajabuka Yorodani. Yandi majambo, iyo nzira arayizi neza Eliya. Murabe Abami ba kabiri niho atubwira Abami ba kabiri kabiri katurabe murongo murongo w'indwi haravuga ngo maze abantu 50 mu bigo by'ubuvugishwa baragenda bahagarara kure aharabana nabo abo bombi bagihagaze kuri Yorodani. Maze Eliya yabira umutamara wiwe arawuzinga awukubitisha amazi aca yigabanganyamwa kubiri, amwe aja ukwayo ayandi ukwayo, nuko bombi bajabukira humutse. Bamaze kujabuka Eliya abarira Elisa ati nsaba ico ugomba ko ndagukorera ntaratandukanywa nawe. Rero murabe igihe we yaronkeye uwo mugisha, acapura nyeri ya Dawidi nini. Elisa aramwishura ati ntabarume imigabane ibiri y'impwemu yawe ngo mbeko. Aramwishura ati nsabye ikigoye, mugabo niwe mbona gitandukanywa nawe biza kukubera bityo, naho nutambona biza kuba bityo. Hanyuma bakiriko baragenda bayaga bagize batya umukogote w'umuriro n'amafarasi y'umuriro birabatandukanya. Eliya aduganwa mu ijuru n'agashururu ahacapura ku 9, 10 na 11 inyenyeri za Dawidi. Yandika hejuru Zekariya 4 ibyishuro 11 murongo wa 3 ubwo ubukozi bwa Mose na Eliya. Iyo migabane ibiri yaguye kuri Elisa. Rero ni ryari ibyo byabaye? Murabe ku murongo w'umunani haravuga yuko Eliya yakubise amazi aca arigabanganyamwo kubiri, bombi bajabuka humutse. Ibyo byabaye bajabutse Yorodani, hakurya ya Yorodani. No kuvuga kuwo mugisha Elisa yawuronkeye mu kibanza aho Eliya yaragiye kunyakurirwa. Mu yandi majambo, nimba Elisa yarazi kibanza Elisa mu gihe ca nyuma azomenya kujabukana abantu ahumutse abajane mu kibanza aho Eliya wa mbere yanyakuriwe, kuko ni wazi inzira. Mbega ntiyabivuze muri Yosuwa mu gice ca 3 murongo wa mbere murabe havuga ngo bukeye Yosuwa arazinduka avana Shitimu n'Abisirayeli bose bashika kuri Yorodani barara batajabutse. Hashize iminsi 3 abagaba abantu banyuranganya aho bashagaje babarira abantu bati nimwabona isanduku y'isezerano y'Uhoraho Imana yanyu ireruwe n'abahereza ari Balewi, muze muce muhaguruka muvaho muri muyikurikire kugira ngo mumenye inzira mukwiye kujana, kuko mutigeze guca muri iyi nzira. Muga murabe namwe isanduku y'isezerano ryo rirazi inzira, mugabo hagati yanyu nayo hazasigara ikirere c'intambuko 1000, ntimuze muyegere. Maze Yosuwa abarira abantu ati nimwiyetse, kuko ejo Uhoraho azokora ibitangaza muri mwebwe. Acapura nyeri ya Dawidi aho ibubamfu. Rero murabe ngaha bandanya avuga nk'ubutumwa bwitwa uguhumekerwa. Igihe bajabuka Yorodani
ari isobanura uturongo dutatu no kuvuga urupfu. Yorodani buri gihe camye ari ikimenyetso c'urupfu. Igihe bajabuka Yorodani, Eliya yarahindukiye aravuga tushaka ko ndagukorera iki? Ati mvuze yuko imigabane ibiri y'impwemu yawe iyombako. Aramubwira ati unsabye ikintu gikomeye. Imana ishaka yuko dusaba ibintu bikomeye, ntiwibanire. Saba ibintu bikomeye. Jewe Imana yanje, Imana yo imigisha ifise hariya hejuru ntiyiherana. We ntushobora gusaba ngo urenze urugero, ntiwigera usaba ibirenze. Ni kuvuga ngo wewe wavuga uti uyu munsi nasabye ibirenze urugero, ntiwigera usaba ibirenze urugero. Ni nk'uko yavuze ku gusenga ati wewe ntuzigera usenga ngo urenze urugero. Wewe ushobora kwiyumvira nk'agafi kangana nk'uku kari mwibahari kakavuga gati ati vyombera vyiza nyoya no mazi nirinze cyane kuko yohavura nk'amana. Mwiyumvire namwe agafi gato cyane kariko karavuga ati reka nwe dukeyi kuko amazi yohavura mperana. Ikintu ni vyiza ivyo nta noko ukiyumvira ingene vyogenda, niko utoshobora no kwiyumvira yuko imigisha y'Imana yohavura iherano wizera. Ijuru ryose ni ryanyu, iyumvire ntamwe. Ni kuvuga ngo iyo migisha yose. Hanyuma igihe yasaba imigabane ibiri yaravuze ngo usabye ikintu gikomeye cyane. Numbona igihe nza gutandukanwa nawe biza kukubera gutyo. Kandi igihe yaduzwa Elisa yagumye amaso yiwe yahanze kuri we, umutamana ucurakoroka. Imigabane ibiri y'impwemu yiwe iciza kuri we. Natwe igihe tuzojabuka Yorodani, tuzokubita Yorodani, biri mu gitabo c'imirongo. Rero murabe mantuvo los ojos sobre yagumije Elías, ahanze amaso Eliya, los ojos sobre su padre espiritual. Amaso uyahange data mu buryo bw'impwemu. Murabe namwe igihe iyo migabane ibiri yaza, él fue e hizo un trabajo, we yaragiye akora igikorwa kigwije kabiri. Aho hari y'amahanga abiri, igikorwa cigwije kabiri, abanyamahanga hamwe n'abayuda. 597 majana 597 página 69. Miren, dice haravuga ngo kandi nkuko Eliya yamanutse hariya kuri Yorodani umunsi umwe akayikubita ari kumwe na Elisa igacikamwo kubiri bakajabuka hakurya, yaragarutse afise imigabane ibiri. Kandi igihe natwe tuzokubita Yorodani turi kumwe na Kristo musigwa, Mesiya Kristo musigwa, nico kimwe. Twebwe turafise umugabane umwe, ariko igihe tuzogaruka twebwe tuzoza dufise imigabane ibiri. Twebwe turafise ubugingo budashira, ukuzuka mu caha hamwe no gukebwa na mpwemu yera. Nuko mu kugarukana na Kristo twebwe tuzogaruka dufise bibiri, izuka rifatika. Ubu turafise izuka ryo mu gihugu mpwemu twebwe. Nuko rero turafise imigabane ibiri. Ni gute yagarutse Elisa donde estaba Asia, avuye aho yarari asubira ahari hari abana bavuga ivyo buvugishwa. Murabona yagarutse afise imigabane ibiri, akubita amazi acikamwa kubiri ubundi bushasha. Gituma havuga ngo igihe natwe tuzokubita Yorodani, ariko naba dufise mpwemu yera hagati muri twebwe akabaza iyo nzira vuga yuko tutazozimirana mba. Naho wewe wabona ibintu bigoye gute, imikuba n'ibindi biri imbere yawe, ntugire ikibazo. Imbere yawe hari isanduku y'isezerano kandi irindi ratekana. Hari ahantu havuga ngo mutekane, murabona gakiza. No kuvuga ngo harakenewe yuko tuba turindiriye dutekanye, turindiriye intamboko mpwemu yera gira tere, kuko ni wazinzira. Wewe uciye ku ruhande umukubura ashobora kugutwara. Rindira iyo Yorodani izokuyugurura kwisa utaniyumvira, izokuyugurura. Aho rero hacatangura ngo imishatsi y'imvi zonyika, iminkanyari gende, duhinduke mu kanya gato kandi tuzojabuka humutse. Babiri barajabutse humutse kandi umwe yahaciye inshuro zibiri. Ivyo muvyibuke neza.
yarajabutse hanyuma arongera kandi aragaruka arahaca we yari gushobora kujyana na Eliya bari bari mu kibanza cyiza kibereye ahari hari gate imiryango ya miryango sare yo kurindiriramwo kugira ngo aje mu rugo rwa data wo mwijuru bari bari mu kibanza kibereye nyaco ariko ntugire ikibazo nuko amarembo yarayabonye neza urugi yararubonye neza ubwo rugi kubwo buringanire aho twese tuzoja kuko twese twaratumiwe mu mazimano yo kubwo mwagazo w'intama rero bananyavuga ngaha mwabona ubutumwa ndiko ndasoma bwitwa ubutware bw'umwana w'Imana bananye kuvuga ngo rero turashobora kubona yuko bitangaza bikomeye cyane Revera William Branham yavuze yuko ari vyabande ntivya Mose na Eliya si vya Eliya mu kugaragara kwa kane ahubwo ni vya Eliya mu kugaragara kwa gatanu na Mose mu kugaragara kwa kabiri aho rero hazoba hari ubutware bwande bwa Yesu Kristo mukiza wacu aho hazoba ari kandi hazoba hari n'ububasha bwa Yesu Kristo aho yavuze ngo ububasha bwose naruhawe mu ijuru no ku isi ubwo ni bwabo basha nyene ubwo yerekana mu byesho gihe cya kabiri umurongo wa 16 na 27 igihe yavuga ngo unesha kitondera ibikorwa byanje kugeza ku iherezo twaravuze ku bijanye n'ubutware hariya muri Peru twaravuze ku butware kandi ko we afise ububasha wafise ububasha nawe icyo ukeneye ni ubutware ariko hano turerekwa yuko bamwe bazohabwa ubutware hamwe n'ububasha we yaravuze ngo urafise ububasha bwo kurema ijuru risha n'isi shasha nukore n'umugeni nawe nyene murabe ni ukuvuga yuko ari umuntu azoba ari muri ico gihe yitondera ibikorwa bya Kristo kitondera ibikorwa byanje kugeza ku iherezo nukuri ibikorwa bya Kristo bizoba biriko bigaragarira nk'uwo anesha nzomuha ubutware bwo kuganza amahanga murabona rero ubutware Imana yahaye Kristo ubonaho Kristo abuha ubunesha n'ubutware bw'Imana ntabwo ari ubutware bwo ku isi ahubwo n'ubwo mu ijuru ubutware bw'Imana biciye muri Kristo buriko buhabwa ubunesha kandi n'ubutware bukomeye cyane ubwo avuga ngo nzomuha ubutware bwo kuganza amahanga wow uko no kugira ubutware rero mu kuganza amahanga kandi azoyaragiza inkoni y'icuma bazomenagurwa nk'ibumba nk'uko nanje nabihawe na data murabona nk'uko Kristo yabihawe na data ubu naho arabirungika akabishira mu nesha ico ni gikorwa cobaye kiriko kirakorwa kweraza gibihe gikorwa n'ubukozi bwa Mose na Eliya rero murabona ko kugira ngo akore ico gikorwa n'uwo murimo Eliya byabaye ngombwa yuko aca mu rugendo rwiwe rwose murabe kugira ngo ashike kuri uko gukomera kukwera nyuma ya rugendo Eliya yakoze hanyuma murabe namwe yategereza kuzuza kandi n'ibintu kanaka bikenewe amakondisyo ibintu bisabwa yaracagaguye ibintu byose byamuboha bikamubohera ku isi cagagura buri kintu cyose we kikurogoya cotuma umugisha w'Imana utavyagira muri wewe kuri jewe ryari ihirwe ridasanzwe hamwe n'umugisha udasanzwe gushobora kubana namwe muri kano kanya ngaha nkamara kano kanya nsabikanya namwe ino migabane kandi tukaba tuzirikana yuko dutegerezwa gucagagura buri kintu cyose cotuma imigisha y'Imana itavyagira kuri umwe wese muri twebwe kandi se mwe mugera yokora agakorera mu bantu afise umwidegemvyo atanzitizi atakiyo na kimwe kirogoya igikorwa yipfuza gukorera muri twebwe nk'abantu ku giti cacu ndetse nk'ishengero vyongeye ubandanya mugira umugoroba w'umunezero wuzuye imigisha y'Imana kandi tuca tubandanya urugendo twerekeza muri Valparaiso ejo abazoba bari hariya tuzobonanira hariya ni bangahe bazoba bari hariya ni twese nuko tuzobonanira hariya Imana niyabishaka saa mbiri zo mu gatondo aho tuzoba turi hariya dushemagiza Imana kandi twakira n'umugabane uhwanye n'umunsi w'ejo ubwo butumwa buzofatwa amajwi kugira ngo bazobushiremwo mw'ijoro
a las 6 de la tarde hora sizeri zo ku muhingamo ku isa ya Puerto Rico, ariko tuzogira igikorane mu gatondo, hanyuma ku muhingamo tuzoheza tuburungike ku itumatumanako, turungike itumatumanako ry'ico gikorane. Rero twariko turaraba muri kano kanya muri uno mwana majambo ibintu byose dutegerezwa gukora hamwe n'ibyo dutegerezwa kuzuza kugira ngo dushobore gukurikira Imana n'integuro yayo. We yaracagaguye byose asiga ku ruhande kugira ngo akurikire Imana hamwe n'integuro Imana yari imufiseko. Nuko araheza atangura burya bukozi bumwe bwatangura bukiri mu ntambako y'ubwana, hanyuma baraheza bashika mu ntambako yo gukomera yo gukura, aho Imana yamuhaye ibyo yasabye ijya migabane ibiri. Iyambure twiyambura ibintu byose bituremereye, niko Paulo yavuze. Twiruke dutekanye, twiruka kuri iryo hangiro, ihangiro ry'ubwiza ryo guhindurwa kwacu. Imana ibahezegire barinde, mubandanye mugira umuhinga mu munezero wuzuye imigisha y'Imana. Kandi mwakoze cyane kubw'ihigo ryo kuba hano. Murabe na hariya muri San Bernardo bari baturindiriye, ndetse no muri Loprado n'ahandi hantu kirikura, ariko mwimvire namwe umuntu aciye byoca bisaba yuko dushika bukwe na bukwe mu gikorane cejo, ariko twahisemwe kino kibanza cyo ngaha. Ariko abandi nabo nyene bamenye yuko icipfuzo canje cari kiri mu mutima ko kwaruka mu bibanza byose, ariko ntimugire ikibazo mu mwanya runaka kumbure, hanyuma ivyo bizoshoboka. Kandi nta nzizi zizoba zihari, nta nzitizi zizoba zihari, tuzoshobora ko mu bibanza byose, kandi umwanya tuzowuronka. Nuko rero ndibaza yuko mu bitahura ntimuhavure mushavura, kubera ko ntagiye muri telefone mfise ubutumire bwinshi bwa Pasiteri Benedata, ariko hamwe n'ivyo nakiribwa butumire n'urukundo rwinshi no guca bugufi kwinshi gukenguruka. Kandi hamwe n'ivyo turakoranira hamwe muri ivyo bibanza bansabye yuko nojamwo, kandi umunsi umwe utari kure ntituzotandukana. Rero murabe, Imana yaraturonkeye satelite hamwe na internet n'ubundi buryo bwose, kandi aho tuhabonanira nka misi yose, kuko haba ariko hararungikwa itumatumanako, nubwo rimwe na rimwe bafata amajwi, ariko twama turiko turabonana buri gihe. Ariko hazogera igihe ubwo namba tutazokwigira dutandukana, buri gihe tuzama turi hamwe. Imana ibahezagire barinde, kandi bandanya Revera Robert Clark kugira ngo ubandanye. Kandi wakoze cyane ku ikaze waduhaye hamwe no kutwakira, kandi nakenguruka n'iri higwe mwampaye ryo kuba hano n'umufasha wanje Sara na Julian mwakano kanya hano turi mwakino kibanza. Imana ibahezagire barinde mwese. Kandi ndabona amasura menshi nibuka. Hariya hariho umukenyezi uriya ndamuzi, nahajya naho nyene hariho benshi nzi. Igihe twaba tuje mu ngendo bakaba bari ngaho, nkaba ndi hariya ndiko ndafata amajwi. Nuko kuri jewe rero wabaye umugisha udasanzwe gushobora kongera kubabona no kumenya ko ari hanga ryari ryaratorejwe n'Imana kugira ngo rizokurikire isa no kugisezerana mwa kino gihe ca nyuma, kandi bakurikira inkingi y'umuriro ariyo izobajana ibashikane umubiri mushasha. Kandi kubona arabamenye mbere, ubona umugisha udasanzwe, kuko ntiturabashitsi kandi abo ntazi nabo bo kumbure jewe baranzi kuko bambonye. Kuvuga ko buri gihe twamye tuzinanye, ahubwo cabaye nuko tutibukana, ariko buri gihe twamye turi hamwe. Igihe twari turi hariya mwaya Teofania nkuru byiza. Imana ibazigire barinde,
que ya si uno sigue así se pone umuntu abandanije nk'uko kumbure umuntu uno no se quisiera despedir, umuntu yoshika no mwijoro kuko umuntu adashaka gusezera ngo agende. Hari amajambo menshi umuntu yobananya avuga akabandanya haza ibindi bintu, ariko reka tubwire boze hanyuma tuzobandanya tubona nejo mu gatondo. Imana ibahezegire barinde kandi ibafashe buri gihe gukuraho ibintu byose bibaremera hamwe n'imigozi yose ibabohera kuri ino si, kugira ngo umugisha w'Imana wamubyagiye buri gihe kuri mwebwe, kandi se mpwemu yera yoshobora kubakoresha mwebwe atanzitizi. Kubw'ibyo rero mwiyambura ibintu byose bibarogoya kugira ngo muronke amasezerano y'Imana. Terera ku ruhande. Imana ibazigame bahezagire mwese hamwe natwe. Revera Robert Clark ataje tubandanya tuvuga. Aha Robert ashaka indirimbo ntivyiza namba mwayiteguye, sinzi namba bona ko turi mu murongo wo kugenda, sinzi namba mufise ya yindi ngo niko ngendana na Yosefu, kuko turi mwugo rugendo nyene twerekeza mu kuragwa mwuzuro kwacu, mu guhindurwa kwacu. Sinzi umurongozi w'indirimbo hano ari he? Gabriel. Nguriya ni vyiza cyane. Yitwa Gabriel. No muri Proterico yitwa Gabriel. Bandanya Gabriel asa n'uwonze gato, ariko ba Gabriel ni beza cyane, ni beza cyane. Bendito sea el Señor. Hashemagezwe umwami. Ndashaka gushitsa ivyo ugomba. Menye n'igituma ubigomba uko, bityo nshobore gushika nshike kwihangiro ryawe, mubiri wanje uhindurwe. Wahisemwo ko nganzanya nawe, narakwakiriye nk'umwami, uwo tuzoganzanya, uwo tuzobana ibihe bidashira. Si estoy vivo es para alabarte. Mpari kugira ngo ndaguhimbaze. Si estoy vivo es para honrarte. Mpari kugira ngo nguheshe icubahiro. Para servirte a ti. Kugira ngo ndagukorere. Para entregarme a ti. Kugira ngo ndakwiyegurire. Nkore n'ivyo ugomba. Kubaho ibihe bidashira. Kubana nawe mwami wanje. Nijwi ryawe rintera intege, umunsi ku wundi rimbwira ko ndi ubunesha. La victoria obtendré. Nzoronka intsinzi. Pues yo sé que tú kuko ndazi yuko nkunda. Presionando en la batalla, mu gushikama mu rugamba, nijwi ryawe rimbwira riti bandanya imbere uzonesha.
Caminando con José, yo voy. ndiko ngendana na yosefu Caminando con José, yo voy. ndiko ngendana na yosefu Hacia mi adopción. nja mu kuragwa mu mwuzuro. Miren, en el segundo sello, murabe mu kimatera cya kabiri papuro gujana 49 haravuga ngo Dios, mana ayuda nuestra incredulidad. fasha kutizera kwacu Señor, quítanos eso. mwami dukure mw'ivyo. Queremos recibir gracia turashaka para kuronka ser ubuntu raptados. kugira ngo tunyakurwe. ¿Para qué? Para ser raptados. kugira tugire iki tunyakurwe. Queremos estar listos turashaka kuba para twiteguye recibirte, Señor. kugira ngo tukwakire mwami. Cuando ese trueno suene, igihe ujya mu turagaro turagaye ishengero naryo rikajanwa. concede esto. Pruébanos, Señor, twemerere ivyo por bintu tu dupime palabra. mwami dupimire mu ijambo Permítenos ryawe entrar en la palabra. twemerere kwinjira mu ijambo. Y si vemos que hemos kandi fallado, nitwabona ko twakosheje si murabe vemos que hemos fallado, nitwabona ko Señor, twakosheje mwami ayúdanos dufashe a quitar kugira ngo toda incredulidad, dukureho toda kutizera kose todo peso amakenga que nos yose asedia. ibyo byose bituremereye kugira ngo limpios ante ti, tube twejejwe imbere justificados, yawe dutsindanishirijwe nuko bityo poder seguir caminando dushobore contigo, kubandanya tujana rumbo a la nawe tierra prometida, twerekeza mu gihugu del c'isezerano nuevo cuerpo, c'umubiri mushasha. caminando con José. kugendana na yosefu ndiko ngendana na yosefu. Sí, wahisemwo ko nganzanya nawe ego me mwami narakwakiriye nk'umwami uwo tuzoganzanya uwo tuzobana ibihe bidashira. aleluya. haleluya. Si estoy vivo es para alabarte. namba ngihari no kugira ngo Si ndaguhimbaze. estoy vivo es para honrar. namba ngihari no kugira ngo ndaguhece cubahiro ego me mwami Para servirte a ti. kugira ngo ndagukorere Para entregar kugira ngo ndakwiyegurire y hacer tu voluntad. nkore n'ibyo ushaka. Vivir eternamente. kubaho ibihe bidashira. Vivir contigo, oh, mi rey. kubana nawe o mwami wanje. Es tu voz la que me anima. ni ijwi ryawe rintera Día a intege día de que umunsi ku soy munsi rimbwira yuko ndi vencedor. uwunesha. La victoria obtendré. nzoronka intsinzi. ¿Por qué? kubera iki? Pues yo sé que tú kuko ndazi me yuko amas. unkunda. Presionando en la batalla. mu gushikama mu rugamba Voz la que me dice. ni ijwi ryawe rimbwira riti Adelante y vencerá. bandanya imbere uzonesha. Caminando con José, yo voy. ndiko ngendana na yosefu. Caminando con José, ndiko ngendana na yo yosefu. voy. Caminando ndiko ngendana con José, na yosefu. yo voy. Hacia mi nja mu kuragwa adopción. mu mwuzuro. Eliseo caminó elisa yagendanye con Elías na eliya y lo cruzó
kandi yaramujabukanye atabonye urupfu y luego pasó solito. hanyuma agaruka wenyene atabonye urupfu ahaca wenyene atabonye urupfu kubw'ivyo rero hanyuma Pasaremos el Jordán en seco siguiendo a nuestro Eliseo. tuzojabuka natwe yorodani yumutse dukurikiye elisa wacu kandi urupfu ntaco ruzoshobora kutugira n'ibibazo amabombe ruhonyanganda azoba ariko araba kw'isi nayo nyene nta na kimwe azoshobora kudutwara ngo atugire nabi indwara umubabaro ibibazo nta na kimwe muri ivyo kizoba gihari Por eso, kubw'ivyo usted piense en wewe eso wiyumvira ivyo cuando tenga alguna dificultad, por más igihe uzoba grande que sea. ufise ingorane naho yoba ingana gute Una cosa tan insignificante. ako n'akana ata nico gasiguye ugeranije n'ivy'imana we yaguteguriye nk'unesha wewe uri unesha ico wamukizirikana ucibuke ugishire mu mutwe wawe ariko neza shinge neza uvuga uti ndunesha nta na kimwe kandi nta numwe ashobora kuntandukanya n'iyo ntsinzi yamaze kuvugishwa guhanurwa ku bwanje nuko rero ubandanye uje imbere ushikame umwanya uriwo wose imana izoguha Esa gran bendición. uwo mugisha ukomeye cyane wo guhindurwa kwawe Que Dios se los bendiga. imana ibahezagira imana ibarinde Y los ayude siempre kandi bafashe buri gihe a estar caminando kuba muri ko mugendana mugenda mushikamye de nuestro inyuma Eliseo hoy. mukurikira elisa wacu uyu munsi yosefu wacu Les estoy kandi diciendo en estos momentos ndiko ndababwira mwa kano no se kanya salga de ese ati ntimuve mw'iyo nzira porque él es el kuko único que niwe sabe umwe rudende azi inzira yo kugaruka al Padre Celestial. yo gusubira kwa data wo Ni a mw'ijuru diestra ni a siniestra. ntimuhengamire iburyo canke No se ibumoso distraiga en el camino. ntusamare mu Hay nzira muchas distracciones. hari ibintu byinshi bisamaza No se distraiga en ninguna de ntusamazwe na kimwe muri byo bandanya imbere marchando ugende como la novia la vio él. nka kumwe yabona wa mugeni En esa utambuke segunda ocasión. utambuka mwa ya nshuro ya kabiri kandi bari ko bararirimba nka ya ndirimbo ivuga ngo shikama ushiramanga mushikame mushiramanga ngabo zo kwizera abo bafise ukwizera ko kunyakurwa imana ibahezegere shengero mugeni mwa kino gihe ca nyuma abari hano ndetse n'abari mu bindi bibanza bitandukanye No encuentra uno cómo irse. umuntu ntashobora kubona nk'ingene agenda ni vyiza imana ibahezegere barinde A todos. mwese Con nosotros. hamwe natwe revera Robert Clark hamwe natwe Que Dios te bendiga. imana iguhezegire kandi A tu esposa y ihezegere n'umufasha wawe n'umuryango wawe hamwe n'ikoraniro ryose rya hano y a nosotros. ndetse na twebwe natwe nyene abatari aba hano ndetse n'abari mu bindi bihugu nabo nyene bandanya Robert